abasoda bari ku rugamba baragwana bigakomera, ariko umwe ahuye n'ibibazo baramutabara bakamufasha. Ntibifuza ko yosigara, baramutabara bakamufasha. Amahoro y'Imana bane namwe nshuti bagenzi b'umusaraba, ndabahaye bwakeye, ndabahaye mwiriwe, ndabaramukije aho uri hose, ndakuramukije mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Nizere ko uri muzima aho uri hose, ndizera yuko umeze neza. Uyu munsi umunsi mwiza, umunsi w'Imana, umunsi udasanzwe, umunsi udasanzwe, umunsi udasanzwe koko, umunsi uhambaye. Rero turaguha ikaze muri studio za Promesse TV, twifuza yuko ubana natwe muri kiganiro tugiye kugirana nawe kuri uyu munsi udasanzwe. Yesu ashimwe cyane. Ariko imbere yuko tuvugana icyo kintu, nagira ngo mbanze gusenga. Data mu izina rya Yesu Kristo, uri Imana y'ubushobozi, uri Imana ugira neza, uri Imana atawuhanye nawe. Ndagushimiye kubw'uyu mwanya mwiza wongeye kuduha, ndagushimiye kuko twemerera ubwira kandi ngo tube muri studio za Promesse TV. Reka rero uhezagire mwami iki gikorwa, uhezagire ibintu byose, uhezagire ijambo rigiye kuvugirwa hano, uhezagire ikiganiro tugiye kugirana mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Utubere Imana mana mu bintu byose, dufashe nyakubahwa, abamarayika bawe batuzenguruke, maze mwami dushobozwe nawe mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Tubone ubwiza bwawe mwami, ukuri Imana ugira neza ibihe byose. Urakoze mwami, urakoze Mana yacu. Reka rero bane natwe, sengeye umuntu wese ariko aranyumviriza, sengeye abakozi b'Imana bariko baratwumviriza, sengeye mwami abakristo bariko baratwumviriza, sengeye n'abantu bose bariko baratwumviriza, n'abitwa ngo n'abapagani nabo nyene ndabasengeye, kugira ngo nyakubahwa ubagirire neza, maze muri iri jambo ubaha amahoro, uhindura imitima yabo mu izina rya Yesu Kristo, amen. Murakoze kuba mwongeye kutwumviriza, murakoze kuba mwongeye kudukwirikirana. Rero Imana yo mu ijuru ihabwa icubahiro. Ndafise ikibazo kimwe nkeneye uko tuvugana ko kuri uno munsi, uyu munsi udasanzwe, uyu munsi w'imigisha, uyu munsi w'amahoro. Ikibazo mfise niki: iyo turiko turaraba mu bakozi b'Imana, tukaraba inyifato bifata, tukaraba ukungene bitwara, tukaraba uko bigenza, dusanga dusomye n'ivyanditse muri Bibiliya, dusanga bidahuye. Yesu ashimwe cyane. Dusanga bidahuye. Bibiliya iravuga ngo turi ubwoko, turi ngabo z'Imana, kuko Imana yacu ivugwa ko ari Imana nyene ingabo. Byumvikana ngo Imana nyene ingabo, abo irongoye bose, abayo bose nabo ni ingabo, kuko niyoba ingabo ngo ikomande abatari ingabo, ariko kubera ko ari ingabo ikomanda ingabo. Yesu ashimwe cyane. Biragoye rero iyo ugiye kuraba abakozi b'Imana b'uyu munsi bitwa ko ari ingabo za Kristo, iyo ugiye kuraba inyifato bifata, ukaraba ingene bitwara, biragoye gutandukanya ubwoko bugwanyana n'ubwoko bugenda buhona. Yesu ashimwe cyane. Iyo uravye usanga bose bagenda mu nzira zitari zo, kuko hari ijambo bita ngo urukundo riri mu gitabo muri Bibiliya, ariko urwo rukundo ruri muri iyi Bibiliya abakozi b'Imana benshi ntabwo bagendera. Iyo ugiye kuraba usanga abakozi b'Imana benshi atabwo bagendera, kuko mu byo bakora byose benshi bakorana uburyarya, benshi bararyarya. Ugasanga umukozi w'Imana muganira ibintu bizima, ariko ibyo muriko muraganira harimo uburyarya, nta kuri kurimwo. Kugira ngo umenye ko atakuri kurimwo, uzobibona mu nyuma mwaramaze guheza kuganira, niwe Yesu ukamenya ko atakuri kurimwo, ukabona neza yuko ibyo mwavuganye harimo uburyarya. Yesu ashimwe cyane. Abakozi b'Imana benshi uyu munsi bikwegerako, ariko hari ikibazo kimwe mfise ku bakozi b'Imana. Mbega uyu munsi uwafata abantu bose bari ku isi akabakoraniriza mu ishengero rimwe ry'umupasiteri umwe runaka, mbega yoronka abakwiza? Mbega byomugendera gute? Hari igihe hari ikibazo bwawa
hari abatoshikira, hari n'abatoshobora kuvugana nabo, hari n'abatoshobora kuvugisha bivanye n'iki nuko atokwigera bashikira ngo ababwire ngo bamubwire ibibazo byabo. Yesu ashimwe cyane. Rero nagira ngo dufashanye, tureke kuraba abakozi b'Imana. Nimba uri umukozi w'Imana by'ukuri, ureke kugira ishari rya bagenzi bawe. Mugenzi wawe nimba ateye imbere, mureke atere imbere. Mugenzi wawe nimba akiri hasi, mubyure. Hari aho nabonye udukoko tumwe, utwo dukoko kamwe karaguye karagarama, maze kagenzi kako karaza karakaraba, karagerageza kugakura hasi biranka. Ariko kagerageje kugakura hasi bikanka, ico kakoze niki? Kaciye gahegenda gahamagara utundi karatuzana. Utwo tundi katuzanye karatwereka, maze natwo turabyurana, kakanyabo karabyuka. Ariko uyu munsi umukozi w'Imana iyo aguye, abandi bakozi b'Imana bararyoherwa. Iyo aguye, abandi bakozi b'Imana baranezerwa. Hari indirimbo duhejeje kumva, indirimbo ivuga umusoda ari ku rugamba, ingene aguye ku rugamba bene wabo batamusiga kandi ari amayiti, ari umuzimu yamaze gupfa. Nibamusiga baramutwara, kuko baba banga yuko ikiziga cyabo cohambwa n'abandi, cohambwa n'abansi. Oya, baragifata rero bakagira iki? Bakagitwara. Ariko abakozi b'Imana b'uyu munsi suko bimeze. Iyo umukozi w'Imana aguye, bavuga bati ahubwo Satani natware, naza atore n'abandi, batuvire mu nzira, dusigare twenyene. Mbega mwene data, niwasigara wenyene, wewe uzomarira iki isi? Isi uzoyimarira iki? Reka ndakubwira uko byoba biri kose, ntaco ushobora kumarira isi wenyene, ahubwo wari ukwiye gufatana na bagenzi bawe, hanyuma mukagira iki? Mukazamura igikorwa cy'Imana. Umwungeri uwo ari we wese mukamuzamura akaduga kugira ashike ku rugero namwe mushitseko. Uko nagomba ndakubwira, nawe wogira ibikwegana kuri iyi si uzobisigara. Abantu ntuzobashikira bose, ntuzobabwira ijambo ry'Imana bose, bikirazira. Abo uzobwira ijambo ry'Imana nibajya bari imbere bonyene. Hari abandi rero batazoshikirwa. Abo rero batoshikirwa iwawe, bari bakwiye gushikirwa muri ndi shinge. Bwana sifiwe sana. Paulo abwira abagalatiya ati, mbega mwa bagalatiya mwe, ninde yabaroze? Ninde muntu yabaroze? Kubera iki mwitwara nk'abapagani kandi mwari mukwiye kwitwara nk'abakristo? Turabasirikare, turi ku rugamba, twari dukwiye kwitwara nk'abasirikare, tukamenya ko mugenzi wacu agize ikibazo ari twebwe tuba tukigize, tukamenya ko ishengero runaka rigize ikibazo ari twe tuba tukigize. Nidutwengane, ahubwo tuzamurane, dushirane hejuru. Yesu ashimwe cyane. Ndanezerewe kuba ushoboye kunyumva. Reka ndakwifurize rero kuzamura mugenzi wawe. Nawe mukristo uri kuranyumva, ndakwifurize nawe kuzamura mugenzi wawe. Mugenzi wawe aguye mu cyaha, ntucuke inezerererwa, ahubwo ugerageze ukungene uwo mufukafuka, hanyuma umusengere. Hamaze kumusengera umuzamure, umurungike abonereho gushika kwihana. Yesu ashimwe cyane. Urakoze kuba wanyumvise, urakoze kuba wanyumvirije. Mwari kumwe na Pastor Barazingiza Michel, umwungere w'ishengero ry'isezerano ryera mu Burundi mbere no ku isi yose. Tubahaye ikaze kandi muri studio za Promesse TV. Turifuza kubana namwe no kugendana namwe mu bintu byose. Imana yo mu ijuru ibandanye ibaha umugisha. Ukaba wifuza kutuvugisha, wifuza amasengesho kuri telefone, urabona telefone ngaho kuri ekra ya telefone yawe, canke kuri ekra ya ordinateur yawe, canke ekra ya televiziyo yawe. Urabona ko inimero za telefone turaguha ikaze kugira ngo Imana yo mu ijuru ibandanye ibana nawe. Reka ndagusengere kugira ngo ubushobozi bw'Imana bubandanye bubana nawe kandi uhinduke, kuko abagalatiya Paulo ariko arababwira ngo ninde yabaroze. Iryo jambo ryari jambo rikomeye. Tuve muri ubwo burozi Satani yaturoze, ahubwo tuje mu burozi bwa Yesu. Imana yo mu ijuru iguhezagire cyane. Data, mu izina rya Yesu Kristo, ndagushimiye kubwo uyu mwene data ariko aratwumviriza. Reka rero ubane nawe, ugendane nawe mu izina rya Yesu Kristo Nazareti. Uyu mwene data ariko araturaba, reka uhezagire ibikorwa byiwe, nta mukozi uzihezagire, maze nyakubaho ubane nawe. Nimba gwaye umukize mu izina rya Yesu Kristo Nazareti.
nimba yarimo umutima mubi uyu munsi arimo umutima muzima arimo umutima mwiza kuko Imana yavuze ngo nzobaremamo umutima mushasha ngo mbakuremo agatima tare kubw'iryo jambo rero turagizeye reka Mana dukuremo umutima mubi uduhe umutima wo gushigikirana uduhe guhagararirana mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti ntihabe ukuvuguruzanya ntihabe gucongeranira ntihabe mwami guteranyana ahubwo Mana yo mwijuru abo kuvugana no guhagararirana urakoze kuri Imana urakoze ugiye kubikora urageze kugiye kuzana ubumwe bw'amashengero mu izina rya Yesu Kristo turisabye amen turaguhaye ikaze mwene data n'ishengero ry'isezerano ryera Eglise de la Promesse Divine gukorera mu Kamenge uri imirango ya mbere ibarabara ry'umunani inimero 15 uduga uva ku kabare kitwa Royale nibuka 03 mu kuboko kw'iburyo uravye mu kuboko kw'iburyo ku 03 urabona urushengero runini kubatse ngaho ntiburashobora guhera ariko Yesu ariko arakora kugira ngo rushobore guhera kandi Imana iri ahari iraho aho ni Imana ikwiyerekera benshi barahabohokeye benshi barakeyakiriye barahabokeye iby'amadayimoni benshi barahabokeye ingwara benshi barahabohokeye ibibazo benshi bari bifise imitwaro barahakiriye nawe turaguhaye ikaze kugira ngo Imana igukize Imana yo mwijoro iguhezagire cyane murakoze bye bye umenye ko turi ku rugamba turwana n'abasi batatu uyu mubiri udatugwa